kurabira hamwe havuye ya manota 85 ya distinction leta iheruka kwerekana, nagomba dutemberere hariya mu bushikiranganji butwagwa na nyakubahwa Maria Chantal. Yewe Maria Chantal, mana yanje ubushikiranganji navuze none mwebwe muba mwabumenye, n'ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro hamwe n'abamukerarugendo. Ubu bushikiranganji rero mana yanje n'ubushikiranganji bugezweho, nibwo bushikiranganji buri R1. Imbere yuko ngira ico mvuze, reka mbanze nshimire ubushikiranganji ukuntu biyumviriye kugabanura igiciro c'isukari. Kubona isukari yari yavuye ku 3,500 igasimbira ku 8,000, ivyo bintu vyasa n'ibitumvikana, ariko bariyumvira barasubira baravyiyumvira ko ikiro baca bagishira ku 6,000. Tubashimire rero kuri ako kigoro bagize. Erega tuze turashima eforo bagabo. Barundi barakora aho bageza. Mu Kirundi rero baca umugani ngo akarizo k'impene kiyagaho gahambije. Nini intambwe bateye wampaye inka. Nuko uko kwari gushima intambwe mu bushikiranganji burongowe na Maria Chantal bakoze. Ariko naho biruko ga wampaye inka, abene gihugu baridogera ubushikiranganji cyane. Aha rero bavuga yuko ibiciro byaduze ku rugero rwo hejuru, bigatuma ubuzima bunanirana. Aha bikananirana mu bintu bitandukanye bisanzwe bibeshaho abanyagihugu, ibintu vyankenerwa canke les produits de première nécessité. Aha twovuga nk'ibifungurwa, ibinyobwa. Ivyo vyose rero bibazwa umushikiranganji Maria Chantal. Duhereye ku binyobwa, abene gihugu baridoga cane kw'ivyo binyobwa vyaduze ibeyi kandi bigatangwa no mu manyanga akomeye cane. Abantu bariko barakora mu manyanga ntibaheze ngo bafatwe canke ngo habe amatohoza. Bikavugwa yuko hariho abantu usanga ari intakogwako, abantu bakora amanyanga ku mugaragaro izuba riva. Ubu rero ngo basigaye babita abikomeje. Abikomeje hehe? Abikomeje mu mugambwe canke batanze igiturire. Akarorero k'ibindi ko ndavuga na kidepo iri mu Maramvya muri komine Mutimbuzi. Ku batahazi, ubutera uja kuri aeroporo impande ya komine. Iyi depo ngo niyo witwa Yeriya. Murabona yuko yarizanye inzoga kandi zari zuzuye. Ariko rero ngo kubera y'amanyanga naho muzibona uku zirunze ziharuye, aha washa zishira mu nzu agaca akorana n'umuderege yoba yitwa Bera. Nukuvuga ngo uwo Bera niwe azikura muri Brarudi. Aho ngo bagaca bazishira ngaho mu nzu, abene gihugu bari bajejwe kuzikura ngaho ngo bagahabwa intica ntikize. Nukuvuga ngo bagahabwa nkeyi cyane, ngo mwijoro bagaca bazisomba zigatwagwa n'utuduga duto duto dufutse hose. Aho ngo abene gihugu ntibavuga, ugize uravuga ngo baca bagukorera ko ugaca ubona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Uyu mugabo rero ngo ivyaba ariko aragira byose numwe bita intakogwako canke wikomeje. Iki kibazo ngo musitantera arakizi, buramatara arakizi, ariko ngo
ngo barabuze ico bafasha abenegihugu, bakibaza yuko ashobora kuba yarabahaye igiturire. Murumva, ngarutse inyuma gatoya, aha abenegihugu babahawe inzoga nkeya, bobo bakazidandaza kuri ca giciro cashingwa na leta, nawe zazindi ariko abenegihugu agaca zitwara mu gisagara i Bujumbura. Amstel yari kugurwa 3,500 kw'ibeyi ya leta, wewe ngo acayidandaza amafaranga ari hagati y'5,000 n'6,000. Ikiyeri cari ku 2,500 kigaca kija hagati y'4,000 n'4,500 canke 5,000. Aho rero abo bantu ngo baba bafise uruhusha rwo gukura izo nzoga kw'idepo, ngo kubera baba barose ibinyobwa bikeya ngo bica bihera, hanyuma bagaca baja kurangura mu gisagara ca Bujumbura, aho barangura za zindi zatwagwa n'uyu mudandaza. Ni ukuvuga ngo yatwaye izo bari bafise ku burenganzira aja kuzidandaza mu gisagara, rero murumva yuko baca basubira kuzirangura ku 5,000. Mu yandi majambo, areka kuzibaha kugira ngo aje kuzidandaza azunguke ko menshi. Abanyagihugu bariyemiriza aya manyanga, bakavuga yuko iyi depo yama yakorewe ko amanyanga menshi, ariko ko atagihinduka kubera uyu mugabo yikomeje. Bagasaba yuko uwitwa Bayore, akaba ari nawe mukuru w'abadandaza ngaho, yotumako inama kugira ngo bigire hamwe ibibabakiye. Bati nimba ivyo bintu atabifisemwo uruhara, yotumako inama hanyuma bakaraba ingene biga ku ngorane ziba hanze. Bavuga yuko mu Rubirizi no mw'Itenga, Maramvya, kwaho hose ahafise amamini depo. Aho rero murumva yuko atawumukoreramwo, kuko ngo yarikomeje. Ukwikomeza nabisiguye, no kuvuga ngo uwikomeje aba ari intakogwako, aba ari umuntu akomeye hariya mu mugambwe. Ni ukuvuga ngo murumva yuko aba yarishikanye nyene, nawe bagaca bamubwira bati okay, genda ukore nta ngorane. Muri make murumva yuko ibi bigaruka ku bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubudandaji. Ubwo nabwo rero bukaba butwagwa na nyakubahwa Maria Chantal. Karakarorero gatoya kamanyanga akogwa, mugabo abariko barayakora kubera bikomeje ntihagire n'umuntu n'umwe abavugisha. Nuko ababikurikiranira hagufi baravuga bati ubushikiranganji burongowe na Maria Chantal, bati nukuri nta kintu na kimwe bwanze kino gihe. Bati ibintu vyose vyaraduze ku rugero rwo hejuru. Muri Orikome hoho bavuga yuko iyo aba vyakunda uwo mushikiranganji abaza yaratanze imihoho. Bati kuko ntivyumvikana ukuntu ibintu bishobora kuduga ku rugero rutari bwabeho, hanyuma uwo mushikiranganji ntihagire ikintu na kimwe bimubarira, akaguma yibereye mu mabanga yiwe. Ibi bintu rero bikaba mu vy'ukuri bihangayikishije canke biteye umutima uhagaze abarundi. Isukari nahereyeko murazi yuko yari isanzwe iri ku 3,500, hanyuma barasimba bayishira ku 8,000. Ivyo nivyo mwiboneye. Mu nyuma abarundi bavuze amajambo atari make, niho mu bushikiranganji bw'ubudandaji bavuga bati reka ikiro kije ku 6,000. Ariko kuva bavuze yuko igiciro comanuka kikaja ku 6,000, n'abantu bake cane bashobora kuronka isukari
ku bihumbi 6. Isukari usanga iriko iragurwa ibihumbi 8 canke ibihumbi 10. Aho naho nyene ubugize Imana ukayironka. Igitangaza abantu rero hariya muri Sosumo bavuga bati twebwe dutanga canke turonka umwimbu uhagije, ariko ntidutahura ingene uwo mwimbu udashikira abenegihugu. Muri Orikome baheruka kugira icigwa kuvyerekeye ingene ibiciro vyagiye biraduga bigatuma ubuzima bw'abanyagihugu bumera nabi cane, bikanka yuko bashobora kwibeshaho neza. Reka twumvirize abo muri Orikome bagize ikicigwa ico babivugako. Ikintu kijanye n'ikibazo cy'iduga ry'ibiciro na kino gihugu ni ibintu bimaze igihe, mugabo twebwe biriko biradutera ubwoba cyane ingene bibandanya bigenda. Nka bamwe rero mu bantu bakunda igihugu kandi bifuza kugikorera, hariho impanuro twebwe twiha nk'abarundi, hariho impanuro duha abo muri leta kugira ngo umwe wese kubimuraba akore ibyo agomba gukora ku neza y'igihugu. Mwishira muri Orikome twaragerageje guca hirya no hino ibintu bitari bike, twarashoboye kurondera ibintu igihugu gikenera bishika ku 34. Mw'ivyo bintu 34 twarerekanye ukungene kuva mu kwezi kwa Ndamukiza gushika mu kwezi turimwo, ni ukuvuga hafi amezi 5, ukungene ibiciro vyagiye biraduga. Mugabo kandi twebwe ntituvuga gusa ikintu cy'ibibazo, oya, cyane cyane tugomba kurondera inyishu. Ni nawo mwanya mbere twatanze cyane kugira ngo inyishu zigaragare, kuko duhereye ku mpamvu, ku mvo zituma ibi bintu biba, nimvo muri leta mu by'ukuri batafata umwanya kudusigurira. Ntibadusigurira, ubona muri leta umengo hari agacere kadasanzwe. Aho gacere rero ntituzi ico kavako. Tuca tuza kuraba inzego zibijejwe, duhereye ku mushikiranganje w'ubudandaji utwara abantu n'ibintu, kandi murazi ko aribo mu bisanzwe babijejwe vy'ibiciro. Mugabo nitwumva umengo siho bari. Ariko kandi ndabibutse bahembwa amakori n'amategisi y'abanyagihugu, muvyibagize. Nyamba mbona bagira mu mamodoka meza bakabaheza bagira byose, ajya n'amakori n'amategisi y'umunyagihugu. Nico gituma twebwe nk'abanyagihugu dufise uburenganzira bwo kubabaza ingene ibintu biriko biragenda. Ni muri cya kintu twita le principe de la redevabilité. Umuntu rero agiye gutwara abandi amenya ko atabagiye kuneganega, abagiye kwikorera imizigo n'imitwaro y'igihugu n'abanyagihugu. Ibyo rero abantu bavyumve, tuvyumve twese, twumve ko ari ikintu gikomeye cyane. Hariho n'abandi twe ngaza kuvuga n'abantu bitwa abashinga amateka. None nk'umuntu w'umushinga amateka azi ko yatorewe abanyagihugu, tukabona ibintu biriko bigenda gutya, ntibagire ikintu na kimwe bavuga, je mbabona kumengo babaye complice. Mugabo ikintu twifuza twese uko nabivuze, twebwe mu mashirahamwe yigenga, abashinga amateka nabo muri leta, twese turondera ikintu kimwe, k'umunyagihugu, k'umwenegihugu yomererwa neza. Niyo ntumbero yacu. Atari ivyo tuba turiko turondera neza yacu twenyene. Turavye ibi bintu by'iduga ry'ibiciro, tubona mu by'ukuri ko imvo n'imvano, inyanduruko, ico no kwitare cause profonde, ni ibintu bine z'ibi bintu. Ubwa mbere, imvo ya mbere ni ikibazo kijanye n'uburongozi, leadership. Imvo ya mbere ati ni ikibazo kijanye n'uburongozi. Ahari uburongozi bwiza haba iterambere, ahari uburongozi bubi ibintu byose
bisubira inyuma. John Maxwell yaravuze ati vyose bipfira canke bikirira ku burongozi, akanibaza yuko kumvikana abagabo. mwese mwaragiye mwishuri murabizi lo leadership for éclairé, leadership ikomeye ibona kure iminsi yose yamiza igomba guhangana n'ibibazo bihari. Igihe iyo leadership bihari, iba politique, iba militaire, iba religieux, iba ukwiri kose itari capable guhangana n'ibibazo, mu bisanzwe leadership bifise ikibazo. John Maxwell yavuze ati inzira ya mbere yihuta y'ukuba umurongozi canke y'uburongozi bwiza ni ugukemura ibibazo canke ni ugutora inyishu y'ibibazo. Voila, the fastest way to leadership is to solve the problem. Ako kantu mukumve karahambaye. Ni ukuvuga ngo iyo uburongozi udashobora gutora umuti w'ibibazo, murumva yuko ubwo burongozi aba ari ikibazo. Ayo nama principe azwi kwisi yose. Uri muri leader nduvuga ngo ikibazo cyane nabuze umuti, ntibibaho ivyo uri muri leader atari we. Ivyo rero tubaza tuvyumvikana, ico ni ikintu ca mbere. Leadership rero abayigize, abayihagarariye bimenye, birondere, bamenye yuko hari ibintu biriko birabasiga. Kandi hajya kwemera ikosa, tebagabo ibi bintu jewega ntavyo nshoboye, ukabwira abanyagihugu tebagabo ibi bintu mwanjeje wapi jewe kabisa byananiye, umuti nawubuze. Ivyo ni ibintu vyiza cane gusumba aho uguma uhohoterako kandi biboneka yuko ataco uriko urandika, biboneka yuko ataco uriko urayaga. Nuko ibintu vyategerezwa kugenda, aha nta gwanko rurimwo. Kubera ibi bintu bimaze igihe kirekire, ico ni cyambere. Kigira kabiri gikomeye ni ikintu bita umwina, umunoho, inda ndende abantu bagomba kurya abandi babicayeko. Ico ni ikintu ca kabiri mbona giteye ikibazo cyane. Umwina w'ivyisi ugukora nk'isiha, kurya ukarira amatama yose, nukuvuga ngo ukarya ivy'iwawe ukarya n'ivy'abandi, ivyofashije abandi byose ukavyikumirako. Ibi bintu nakamaramazi, ibi bintu nubuyobe. Ndabakaro gasanzwe mwosigura gute ingene isukari ibura, ingene ibitoro bibura, ingene isima yabuse kibura ku biciro byashinzwe na leta, mugabo wayirondera kuri magendo ku giciro 3-4-5 gacu kiroho. Bigenda gute? Ni kibere ko babwira rero cumwina cumuno cy'indandende. Abo bantu rero badahawe ikibanza cyabo, mwe mugabo mu bakomera amashi baza bicara imbere muca mubaha ikibanza, mumenye yuko abo bantu saba kunzi guna basi b'igihugu, kuko barabizana aho kuhabwa abantu gacha babinyegeza bikaca bigurishwa amafaranga menshi. Aha rero niho tuca tuvuga duti Maria Chantal, mana yanje Maria Chantal, mujejwe iki kanyakubahwa? Akazi kanyu nakahe kanyakubahwa Maria Chantal? Nukuvuga ngo ubushikiranganje burafise ibikorwa bwahawe gukora. Ubushikiranganje burafise ivyo buhembegwa n'abanyagihugu, burafise mission rero gushika ubu biraboneka yuko iyo mission yabataye ku amazi. Iyo mission ntayo bariko barakora. Okay, reka turabire hamwe iyo mission. Vyose vyubakiye ku mategeko. Reka twisunge itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 194 ryo muri Gitugutu mu 2020.
iryo tegeko ryerekana ibikorwa ubushikiranganji bw'ubudandaji bujejwe. Les missions générales. Murambabarira ubwo bushikiranganji bufise mission nyinshi sinozigaruka ko zose, ariko reka ngaruke kuri zibiri zonyene nyamukuru muce mubonaho ibintu biriko birapfira. Le ministère du commerce et de l'industrie a pour mission de fixer, contrôler et faire respecter les prix de tous les produits stratégiques de première nécessité et de base en cas de besoin. Il a pour mission d'assurer la régulation et le contrôle des prix de tous les produits stratégiques et de première nécessité. Ubu bushikiranganji nibwo bushinga ibiciro, bukongera bugakontorora, bukongera bugasuzuma yuko ivyo biciro biriko birakwirikizwa. Ntivyumvikana rero ukuntu ubwo bushikiranganji bushobora gushinga igiciro c'isukari bukagishira ku 600, hanyuma ugasanga isukari iriko iradandazwa 8,000, ugasanga iriko iradandazwa 10,000. Aha none mwumva bwa bushikiranganji burongowe na nyakubahwa Maria Chantal hari ico buriko burakora? Umuntu hariya akidandariza uko yigombeye, voilà, intakogwako nakajagari. Ibi bintu ni ibintu bidashoboka. None ubu abantu bo mushikiranganji bw'ubudandaji bariko bahembegwa iki? Ubu rero Maria Chantal ndumva umengo yogomba kitangira imihoho. Nico gituma tutumva igituma umushikiranganji abije batavuga, kubera ko atavuga, kubera ko adatanga inyishu. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu ni ikintu kijanye n'umwimbu, kugwiza umwimbu mu gihugu yutahari haba ibibazo. Donc la production, umwimbu biragaragara neza kuko haca haza ya principe bita la loi de l'offre et de la demande. Uno munsi nta mwimbu uhari, nuko tudafise ibintu dushorera mu makungu. Igihe rero igihugu kidafise ibintu gishorera mu makungu, bane ba mama mumenye yuko ari ingorane ikomeye cyane. Urumva nibishotse mu makungu, ndabakarorero ibintu bijanye n'inzahabu cyangwa ubundi butare bishotse mu makungu, amafaranga ntagaruka. Mwese murabizi, abatware birirwa baridoga bavuga ko amafaranga atagaruka. Nayaje ngaha kubera wa mwina no kwikunda aca yigira kuri marché noir. None iyumvire nk'uko dolari kuri marché noir, marché officiel ibihumbi 3 hafi, mugabo marché noir rigeze hafi ku 8,000. None kandi igihugu gifise inzego, dufise iperereza, dufise igipolisi, dufise administration, twebwe abanyagihugu turahari. None bipfira ibi bintu. Twumvikana tuvugana uko bipfira he? Nta handi hantu bipfira atari ku burongozi. Jewe rero mbona yuko, kandi twese niko tuvyumva, natwe bose bavyumva gutyo, hariho akagwi k'abantu bafise ingufu, apana bari bose. Ibi bintu bariko barabikamisha, tuvugisha ukuri kuko biba vyaratoye umuti. Inshuro tumaze kuvuga, none tubwira abantu batumva, amatwi azibiye, bimeze gutyo. Biragoye ko nk'umuntu atumviriza iradiyo, atumviriza ibica ku mbuga ngurukana bumenyi, yoshobora kugira ico akoze kuko ntaba yavyumvise. Mu majambo make barakomantaje imitima. Biragoye gusigura by'ukuri. Naha rero twebwe tubona yuko mugabo umuntu ugomba kumubwira ukoresha icyaka mvuta mu gifaransa la franchise. Urabizi la franchise c'est le contraire y'ikintu bita la glorification des émotions, kunezereza ibigumbagumba. Twebwe tubwiza ukuri abantu bavyumve. Umuntu arashobora kuguma neganega aho yaneguwe, yibaza ngo ariko akora neza mbwa atariko akora neza. Nico gituma la franchise, kubwiza umuntu kuri ari ikintu gifasha cyane ku muntu agomba kumva, ariko no ku muntu agomba guhinduka, kuko ari umuntu atagomba kumva kandi atagomba no guhinduka. Dufatiye kuki cegeranyo twagize, dufatire
ku biharage mwaya mezi ane yonyene byaduze ibice 35 n'uduce 4 kwijana. Ibigori ibi byumye byaduze 55, ibiraya byaduze 31, ibyo bita move, ibyo bita jaune byaduze 57, inyama zifise amagufa zaduze 60 kwijana, inyama zitagira amagufa zaduze 76 kwijana, amavuta yitwa golden yaduze 60 kwijana, amavuta ya savonoro yitwa cookie yaduze 184 kwijana, amata ajya yifu nido amagarama amajanane yaduze 23 kwijana, amazi kinju yaduze 36 kwijana, icyitwa cube magi 61 n'ibice 9 kwijana, mayoneze yaduze 90 n'ibice 7 kwijana, breba yaduze 53 n'ibice 8 kwijana. Umunyu n'ubwa mbere kuva Burundi bwitwa Burundi umunyu duze n'ubwa mbere umunyu waduze 120 kwijana. No muri yambarugo ivyo ntivyari bwigere biba. Hanyuma ibitoro, aha rero murabizi ko kugira uronke igitoro mu kino gihugu ari kibazo. Aha rero igitoro twafatiye kuri barye babivoma mu mastation bagaca baza kwitana za parallel. Murabizi neza ko ari amasoko ubu yaje twafatiye ku isoko mu Nyamitanga, ubu ni officiel mwese murabizi. Mu meza naheze iritiro kimwe bitanga mbago ari kibuni iritiro ni nusu cyagugu 2018 ubu kigwa 30. Hanyuma isima ya Buseko yaduze 53 kwijana, isima yitwa Dangote yaduze 55 kwijana, isukari yaduze 185 kwijana. Ibi bifumbire murabizi neza ko ikintu bita ifumbire ari byo biri mu bintu bituma ibintu umwimbu uboneka mu gihugu. Uno munsi mu gihugu cyose aba ivyo bimwe bita gupirika, no kuvuga ifumbire bashira mu bigori cyangwa mu zindi buto ziriko zirakura. Ubu no munsi iyo fumbire igugwa kuri marché parallel yaduze, ifumbire yitwa imbura yaduze 125 kwijana n'ibice 8. Inzahabu igarama y'inzahabu yaduze 316 n'ibice 6 kwijana. Hanyuma ifarine y'ingano yaduze 23 kwijana, umukate waduze 100 kwijana. Aho ni mu mezi ane muze murabiraba neza. Razwari kandi ko kumugana ivyo bintu ntivyahora biduga, nukuri ntivyahora biduga, byaduze 100 kwijana. Nukubivuga abanywa inzoga muzorabe jewe ntazonywa mugabo ndavyumva babivuga, bavuga yuko mu bubare zaduze ku 36 kwijana. Iyo ni Amstel ku isoko parallel. Hanyuma Primus yaduze 60 kwijana, ifana yaduze 56 n'ibice 2 kwijana. Gukotesha imodoka murabizi neza yuko abantu benshi bakotesha baba baja ku maziko baba bahehe imanza yaduze 200 kwijana. Iyo ni voiture ntuze imodoka double cabine izi zisanzwe yaduze 233 kwijana. Hanyuma gupanga twafatiye ku mantu zenya urumva nibiciro twagiye kurondera dufatiye kuvyo Istebu yari yagize mu mwaka mu mezi ane aheze. Twe tugenda kuraba ibiciro bihari ubu. Twasanze mu hajya bita standing moyen standing tuko twagize ya moyenne, twasanze inzu isanzwe chambre na salo yaduze 100 kwijana. Ni ya de chambre na salo nuko nyene niko vyagenze. Ariko inzu ifise 3 chambre yo yaraduze cyane, aho kuduga 100 kwijana yaduze 150 kwijana. Dufatiye ku mantu zenya ku matohoza twagize.
hanyuma ibijyanye no kwiyunguruza, aha tuvuga ku bintu byo mu gisagara no mu gihugu hagati. Ku bintu byo kwiyunguruza dufate nk'umuntu avuye ngaha mu gisagara agenda mu Kanyosha, uno munsi taxi ni 50 abamaze kuzifata uba wihuta, mugabo ubu bagiramwe byo guterateranya, mugabo navyone byaraduze. Twasanze rero iyo transport yaduze 100 kwijana. Hanyuma ruguru ibintu byo kwiyunguruza ruguru, ukiza Imana ukaronka imodoka, usanga amafaranga yavuye kuri yari nko kuri rimwe ashaca kuri kabiri, donc ni simple double kubijanye na transport à l'intérieur du pays. Ikirato, umuntu agiye kugura ikirato gisanzwe bijya bya occasion byaduze 150 kwijana ufatiye ku biciro byari bihari mu mezi ane aheze. Hanyuma agashati gasanzwe kajya gasanzwe n'ishati yawe uri kugura 25, ubu uyigwa 50, nukuvuga yaduze 100 kwijana. Ibi bintu rero murabona neza yuko atakintu na kimwe mu bisanzwe cy'ubuzima bw'igihugu iki kimwe twita inflation généralisée cyangwa la hausse des prix généralisée mu majambo yumvikana. Turafise inzego imbere, umushikiranganje w'ubudandaji none ariko akurike nafuma atanga imihoho basi tubone ko yabaye umuntu avuga ati jewe no kuri byananiye ndemeye atanga imihoho, hanyuma tweze byigwe cyangwa leta yose itanga imihoho kuko nivyijejwe twumvikane. Erega ni kuraje jewe mbiburaya, iyo umuntu bimunaniye kintu cyerekana ko ari umugabo atanga imihoho akerekana ko ivyo bintu byamunaniye, kuko tuvuze gutanga imihoho ntituvuze ko igihugu kica kibura. Bafuma bagaruka, mugabo bakagaruka bavuga bati tuzanye amaraso mashasha, tuzanye ibindi byumviro bishasha. Niko bigenda. Mugabo rero iwacu biragoye kubera icyo umuntu akurako, kubera kiriya kintu bakurako bafungura. Voilà, iki kintu rero bafungura nico cisha ibintu bigombe bitabadangane, ibindi ntubabaze apfe kuba bironkera utwo dufaranga twawe. Voilà, ijambo natanguriyeko ni ryarindi rivuga ngo ya manota leta iheruka kwiha angana na 85 kwijana imbere y'inama nshingamateka, ayo manota yavuye he? Ubu twari mu bushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro. Dukuye n'ibinanka tureke gutera burage, ajya manota yavuye he? Murabona ko baduciyemwo. Voilà, izi ngorane murabona ko ziriko ziradukorako nka twese. Nivyo hariho abariko barazungukiramwo, mugabo ziriko zirakora ku bantu benshi. Igice kinini c'abanyagihugu, igice kinini c'abarundi bariko barakogwako n'izi ngorane. Uburongozi rero nyabwo n'ubutora inyishu z'ibibazo bihanamiye abo bujejwe. Twumvise uburongozi bwiza twumva gutora inyishu z'ibibazo, mugabo uburongozi butari bwiza murumva yuko bica bibunanira. Kandi principe ivuga ngo vyose bipfira canke bikirira ku burongozi. Ivyo naho wogira gute ntiwoshobora kubihindura, uko n'ukuri kutahinduka. Aha rero Maria Chantal yaba yari uwundi aba yagize ati jewe n'ukuri muranshimira ivyo nakoze, ibisigaye navyo nibikorwe n'abandi, jewe vyananiye. Ariko gutanga imihoho mu Burundi murazi ko bidashoboka. Kubera iki? Kubera muravyumva namwe leta muri rusangi murabona yuko yananiwe. Kuri ya manota 85 turashobora gusanga atana manota 30 yoba yararonse. Nuko rero narababwiye tugomba tuzunguruke mu bushikiranganje bwose, abaduciyemwo tubabone, ikinyoma tugikubitire ahagaragara, hanyuma duhejeje kuzunguruka hose tuzoca tubereka ico natwe tubona ko gikwiye gukorwa.
nk'umuti. Ariko mwaradutumye, reka tubanze tuzunguruke hose tumurike baraduciyemwo baratugesheje. Disi tengisyo ajya amanota ashobora kuba yavuye mu bundi bushikiranganji. Reka tubandanye turondeza turabe mbese ajya amanota tuzohava dusanga yavuye hehe mu bushikiranganji ubwahe. Jewe murantunga sindabibona neza, mugabo reka tubandanye tumurika. Mebasheje tuzotemberere hehe. Muri make tuvuze ngo abanyagihugu ubuzima bwabananiye, benshi bariko barata bomoka, hariho abatahura babitahura. Tuvuze iki ngo abona abansi b'u Burundi ubu murabona yuko biriko biratahurika. Voilà, inzu imaze kuduga 150% wari upanze, umushahara utaduze, atakindi kintu uri kurakora akazi gusa. Voilà, utagira ingene wiyunguruza, kwiyunguruza vyaraduze, ibiciro vy'ifungurwa vyaraduze. Dusigaje kubona abantu bariko bicwa n'amavesi, bicwa n'imitima kubera stress y'ubuzima. Aha rero je mvuga nti izi ni ingaruka mbi zo gukomantaza imitima, ingaruka mbi zo kutemera guca bugufi, ingaruka mbi zo kudahanurwa, ingaruka mbi zo kuba mekanike. Umuntu ari mekanike ni ukuba intagondwa. Umuntu atagomba umwumvikano, icyo agomba gukoresha we ari nguvu gusa. Voilà, izi rero uwo zitarakora ko kano kanya na bada narindira. Nuko reka ngarukirize ngaha, ariko reka mbaze ndababaze, ubu bushikiranganje mwebwe mwobuha amanota ngahe kwijana? Ntimwibagire kugira subscribe, kandi Imana nibahezagire. Reka twibananirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.